wazalendo wanaingia, ona mamoto M23 ina bahati. Ipo mingi ya hatari. Ona mamoto. Ona mamoto. M23 sababu kitu. Nkuko mubibonye muri ano masanamu acinga biraboneka ko byari ibintu bihimbaye cyane ndetse wamengo ni birori maquillage n'izindi zigenda ziba murabizi ngene birori biba vyifashe. Abantu benshi bariko baravuga yuko ari abamarayika bariko barinjira hano mu gisagara ca Uvira, ariko turakeneye kumenya eske abo bamarayika ni bande, bimeze gute, mbega babakiriye ko twabona bakirijwe n'induru nyinshi n'aka mwemwe kenshi cyane, abo bantu ni bande? Bwana Musesanguzi, niyo mpamvu twakuzanye kugira ngo uhu muco abantu bacu imbere yuko turyama. Bwana Musesanguzi, ndibaza we wabibonye byari bimeze gute? Amahoro cyane bwana journaliste. Uko wabibonye niko nanje nabibonye, usibye ko jewe naciye mvugana n'amaso yacu dufise hajya mu gisagara ca Uvira kugira ngo dushobore gutahuzwa neza ivyo ari byo, dushobore no kuronka ingene tuza kubisigurira abantu basanzwe badukurikirana no kuri urubuga rwanyu ariko rwacu B-Info. Nkuko muriko murabona kuri ano masanamu nyene, murabona ko ari abantu bariko baraza ku mamoto bacanye amatara, kandi ivyo bibaye muri aya masaha y'ijoro nyene. Nabo sabandi ni abawazalendo baje bava mu gisagara ca Manyema, bashitse hano muri Uvira baje kuri wa mugambi wo kugira ngo Bukavu igaruke mu minwe ya FRDC na wazalendo. Twarababwiye yuko igihe habayeho gukorana ko kwaba wazalendo, benshi baravuze amajambo ngo wazalendo bacanyemwo ngo rero ngo urugamba ruciye rubananira. Twarababwiye ingene byagenze ko General William asanzwe arongoye aba wazalendo bo muri Sud Kivu yaciye abasaba abari baje gutanga ramforo yuko bosubira inyuma kugira ngo situation ishobore kuba regret, kandi twarababwiye yuko no mu nyuma basuye gufata urugendo baza berekeza mu gisagara ca Uvira kugira ngo bahambye abandi bikunde bagira inguvu baje kubohoza igisagara ca Bukavu. Aba rero mwariko murabona ni abawazalendo bavuye muri Manyema bashitse mu gisagara ca Uvira, ariko ntabwo baje kwicira muri Uvira, ahubwo bari kuri novuga kuri rya tangazo baha M23 yuko babahaye amasaha 48 kugira ngo kuneza babe bavuye mu gisagara ca Bukavu, gutyo bitagenze uko baraza kuhava kunabi. Murabona yuko rero imyiteguro bayirembeje, batubitse kabisa ziraguma, bakenyeye ziraguma. Tugiye kuraba mu mpande zose abawazalendo na FRDC bobo bariteguye kabisa urugamba, kandi bisa nkaho urugamba bamaze kubwabo no kurutangura, ndetse bafise n'icizere yuko urugamba baza kurunesha. Bwana Musesanguzi, ugerageje kuraba uko aba wazalendo tubwiye ko binjiye, biraboneka ko binjiye n'amamoto, ni ibihe bintu baba bitwaje mu kwinjira muri Uvira? Bwana journaliste, wabivuze neza kumenga ngo ni birori vya mariage cyangwa ibintu bitandukanye. Burya ntabwo bose baje n'amamoto, ahubwo ku mamoto ni kugira ngo berekane yuko bashigikiwe kandi baje mu gikorwa cy'iteka basanzwe bakunda. Ubundi hariho ubundi muce munini washoboye kuzana imodoka, kandi waje ufise n'ibikoresho bikwiye kugira ngo bashobore kwataka igisagara ca Bukavu. Ariko kandi duce twibutse n'abadukurikiranye yuko mu ndwi iheze twaronse amakuru
kubene gihugu basanzwe bari mu gace ka Kamanyora aho batubwiye ngo turiko turabona indege za FRDC hamwe n'ibimodoka binini bya gisirikare biriko birazana ibigwanisho rutura muri kano karere ntituzi yuko boba bagomba gukora imigwano hano twe dusanzwe turi canke ko bo bariko baritegurira urundi rugamba. Aya makuru twaracishije kuri runo rubuga ariko kandi twaranasiguye ibigwanisho iyo byaje biva niyo byari kubyerekeza ibigwanisho ni byari bije kurindira abantu ba Wazalendo bavuye mu mice itandukanye kugira ngo bazoshike babitora bitegure kugira ngo igisagara ca Uvira nkuko batanze amasaha 48 bazobe bashoboye kukibohoza. Aha twamenyesha kandi yuko rero ayo masaha 48 asigaje amasaha make cyane gose kuko bo bavuze ko mercredi ariho batangura imigwano. Abene gihugu nabo babahaye umunsi wa mardi wo kugira ngo bashobore kugura ibifungurwa donc bagire stock izoshobora kubamaza indwi zibiri kuko ngo imigwano bariko bategura gukora izomara indwi zibiri bivuze ngo nka hamwe M23 na FRDC batova kuneza bakarindira ko bagwana bo bihaye ikiringo cyuko mu ndwi zibiri swati bazoba birukanye aba M23 n'aba RDF canke ko aba Wazalendo na FRDC uwanyuma ariho azobapfuye. Bwana Musesanguzi mu biganiro bitambutse waratubwiye yuko aba Wazalendo bashoboye gucanamwo wavuze ko ari ibere ryari riyaze nubwo benshi bavuga yuko bacanyemwo bahawe ibiturire na M23 aho abo Wazalendo bo muri Sud Kivu kwa wiri nkuko wabivuze bacanyemo n'abandi bavuye ahandi tuvuge yuko ari bo bagarutse no munsi. Bwana journalist ugomba ndengere rya 8 ntabwo navuze ko bacanyemwo navuze ko aba Wazalendo ibere ryayaze kandi sinigeze mvuga yuko ngo bahawe ibiturire ntabwo bahawe ibiturire ahubwo kuba aba Wazalendo barashoboye kurasana ni kibazo byabonekanye ko ari kibazo umushefu umwe yarasanzwe afitaniye n'uwundi acashaka rero kwikikamukiza kugira ngo ashobore kubayo mukorera ikibi yitwaje ico kibazo abo bari basanzwe bafitanye. Ikindi kintu naco navuze ku vyatumye bo bararasanye nuko habayeho kudatahurana nukuvuga manque de communication ntabwo itumatumako ryari ryagenze neza niyo mpamvu vyatumye bashobora gukoranako ariko yakutumba amaze kumva vyabaye kugira ngo ashobore kuregra ikibazo yaciye asaba yuko abari baje bava Manyema basubira inyuma kugira ngo ikibazo agitunganye. Nibo rero aya masaha tuko turavugana mwiri joro bashitse mu gisagara ca Uvira kuko niho bari bavuganye ko bahurira aba Wazalendo bose hama bace berekeza mu gisagara ca Bukavu ariko tubibutse ko muri Bukavu deja hasanzwe hariyo abandi ba Wazalendo no kunkengera z'igisagara ca Bukavu aba Wazalendo barahari aba rero nabaje baje no vuga kuyongera ku bandi bamaze gushika muri kajya karere. No bibutsa yuko no mu nama yabaye ejo mwabibonye benshi ku mbuga zitandukanye hariho inama yakozwe n'aba Wazalendo bavuga ko bariko barigabura imice berekana yuko umuce berekanye ari uzogenda kuranforsa wowe ngo ntuzogenda ubwa mbere ahubwo uzogenda ugiye kongera inguvu abandi ba Wazalendo basanzwe bari ku rubuga. Bivuze ko aba Wazalendo kandi benshi ni benshi cyane kabisa abantu bashobora kubona ama video ni benshi cyane bavuga ko baraba Wazalendo bose hamwe 100,000 ku bantu rero muri ko murakurikirana imigwano murumva yuko aba Wazalendo bariye karungu kabisa bashavuye ishavu riri hejuru bakeneye ko igisagara ca Bukavu bacisubiza mu maguru masha. Kabisa Bwana Musesanguzi kandi ngire ko ndagusezera kuko amasaha ageze kure nizere ko tuzosubira guhurira mu bindi biganiro canke ibindi biganiro bivana n'umwanya tuza kuba tugezemo. Urakoze cyane Bwana journaliste reka nanje cyensezera abadukurikiranye twifuza ijoro ryiza bakoze kubana natwe kuko amasaha nko bivuze araturega ageze kure cyane
cyane tubasezeranire yuko ejo tuzobaha amakuru hakiri kare kuko ni menshi tutashoboye kubashikiriza kuyaranze ku rubuga rw'intambara uyu munsi. Ikananje cy'indonka ryo kugira nifuriza ijoro ryiza abantu bose twabanye muri bino biganiro. Uwiteka akomeza abarinde. Twizere yuko tuzongera guhura mu bindi biganiro. Bye bye. Chance for